ariko madamu je hari ikintu ntariko ndatahura kuko batubwira yuko umwana wacu Abeli ariko ashaka kwicwa n'inzara kandi muhira irasiyo tuyitanga buri munsi kandi tukayitanga neza vyoba ari ivyo canke muganga yoba yavuze inkuru zo kugira abeshe papa Abeli je nanje sinzi kweri uwo muganga kuko umwana arafungura neza cane no mukaja ku ishuri yari yagiye yafunguye neza simbona hano muganga yabikuye madamu dufate rero ko muganga yoba yatubeshe umwana wacu Abeli atakibazo afise bivanye no gufungura shaje sinzi reka basi tubaze umwana twumve ko namerewe Abeli wumva umeze gute umeze neza umeze neza nyene Abeli erega mwana iyo umwana agwaye abavyeyi ntabwo tumererwa neza nta n'amahoro tubwira ikibazo ufise nta ngorane umeze neza vuga nta ngorane mwana nta kibazo tubwire kugira ngo natwe tumenye ukuntu tugufata erega nta mahoro dufise Abeli mwana nje Abeli tubwize ukuri turi kumwe na mama wawe kuko muganga ntabwo yari kuduhenda yuko udafungura kandi uzi ko ufungura urabona nawe ukuntu isura yawe si nk'iyo wahorana tubwire na mama wawe mwananje nta kibazo umeze neza cyane okay tugende kumbere bizomenyekana mu nyuma cyane numva twogenda ikibazo kizoza kiramenyekana buke buke uzurambera hafi umwana madamu nkurikije ibyo maze kuyaga n'abavyeyi burya mwana kuri twayaze mugabo nabonye ko hari hagahaze twayaze byinshi kandi bishoboka ariko nkurikije ibyo bagiye baranyishura n'imwe twagiye turayaga nabona ko hari kitagenda neza rero nagomba ndakubaze icyo gitumye ndaguhamagara ujya mwana kurikije ingene yitwara mu ishure bimeze gute bijya bintu ni rya mbere bibaye canke byahora biba mwarabiduhisha ujya mwana byiba bihora binyobera rimwe rimwe hari gihaza nkabona umwana umengo ntameze neza nk'abandi bana hari impano imve ati ico kibazo cyuko haba ari umwana muri abantu usanga batavuga guma yihoreye mugabo undi mwanya nkabona umengo biri grave mugabo kenshi ndamubajije nambwiye ati ni sawa nta kibazo afise ariko mu gihe umuntu umwana atabarika arakubwira neza ikibazo afise biba bigoye aho ushobora guhera kugira ushobore kumufasha ariko nari nkigerageza kumbure ntiyari bwanyizere ashobora kumbwira nari nkimugerageza nkanza ndamuba hafi rimwe rimwe jewe rero umugandana ndabandanya ndamwanariza mbona ntabona neza ko ibintu bitagenda neza cyane ariko ntaco yambwira umwana aguma yihoreye kandi namwishura arabishobora iyo yatonze n'igihe ashobora kumara iminsi adatonze iminsi ibiri iyo agarutse nkamubaza kubera ko utazi ntanyishura ndabona ikibazo cy'umwana si ikibazo gisanzwe ariko nkurikije bivanye n'ibyo nabonye ko bajya abavyeyi bo batari abavyeyi biwe ariko bashobora kuba atari abavyeyi biwe ariko ntitwoca twemeza koko ko ari ibyo ariko turabisha amaso rero ndashaka ndagusaba ikintu kimwe kujya musanzwe mwitaho abandi bana mwitaho abana bose genda mwiteho ujya mwana mumenye ikibazo nyezina bituma byose bijya biba
papa sa kumeze gutyo ufite ibibazo ni hatari magana mbeho ndakubaza wa muntu nagutuma ko byagenze gute ibyo wantumye nasanze adahari niyo mpamvu naciye ngaruka uko byagenze wumvise rero ibyo abantu bikigi namahe kiya gitoke ndamwizeye none raba ibintu angiriye none uno munsi tuca tuba abandi nasanze papa Abeli ni kwihangana muri ino si niko bimeze ariko kandi twoca ducika intege reka twihangane ndizera neza ko bizogenda neza oya ibyo uri kurambwira nta na kimwe numva kuko jewe ubu nyene ico nkeneye n'amahera kuko ntiyashobora kugira icamfashije mu muryango mbuze amahera mu muryango byose byo bihagaze ahubwo ico mbona reka ngende kurara Rudoviko nawe numva ico yoshobora kumfasha muri uno mwanya sawa Musanzwe muganga murazi neza ko jewe umugabo wanje agwariye ngaha ku bitari wanyu imisi ndahamaze murayizi uko namuzanye nuko ameze uyu munsi ahubwo uyu munsi ho rero bitera vyongera kuremba aho gukira
atera aremba jewe nanje kubabaza nimba vyananiranye kuyokira nukuri mumumpe umugabo wanje ndamutware ku bindi bitaro kugira ngo bamwiteho bamuvure n'ingoga dutahe naho ngaho ndabona ko aho gukira atera gumaremba je sinzi kibazo gihari. Madame kiri kuravuga ndakumva ariko rero mushobora kwihangana tukagerageza tukakora ivyo twigira. Sinshobora kugwa umugwayi wawe kuko umusohokanye hanze akacahura n'ikibazo akacapfa noco twagiriza ngo tumwishe ivyo kuvuga kumujana ahandi ntigikunda kuko ivyo twigiye twebwe abaganga nivyo tuko turakora. Ihangane kuko si wowe gusa hariho n'abandi bamara imyaka 5 birashika kandi bagakira bagataha nkiswe wewe umaze ukwezi kumwe. Ihangane umugwayi wawe tuzomuguha ameze neza kandi ibipimo biriko biratwereka ko ibintu bimeze neza azokira. Reka kwihebura umugwayi wawe tuzomuguha ameze neza kandi vuba. Ariho muganga gute muvuga yuko umugabo wanje ingwara agwaye mwayitoye ariko bikabananira kumwitaho ngo akire n'ingoga. Muganga je nta kibazo fise atari umugabo wanje agwaye mumvurire umugabo dutahe n'ukuri ndabinginze muga ndabinginze kandi n'ukuri je ndababaye. Wananje yabe ni sawa. Ego papa ni sawa. Mwananje kumengo warahinze habaye. Oya nsinetse cyane. Mwananje mbwiza ukuri ndabona hariho impinduka mu buzima bwawe siko wahora umeze. Mbwiza ukuri ndi umuvyeyi wawe ntihagire icyo umpisha mwananje. Muganga reka ndavyemere ukabona umugabo wanje aragize ikibazo arapfuye ari ngaha kwa bino bitaro mugaje nzoza ndaba wewe kandi je ntuzonkira muga ku mugabo wanje nubona kunyihanganishije ndavyemeye je ntuzonkira no kuri kw'Imana. Sawa wegenda urindire wihanganye Imana irashoboye kandi n'abaganga ibyo twigiye turiko turabigenza neza. Sawa papa mama wanje namukunda kuko nabesha iyo abandi bamama bavutse ko batakugaburira cyangwa bagukubite ntibabishitsa. Mama wanje ico ndamukundira iyo aramutse abivuze arabishitsa. Papa ndatashe kwigira interrogation y'ejo samusigare. Sawa mwana ugira ivyigwa vyiza nanje mbona ngwaye ngaha nzotaha tuzosubira mwana. uragiye sawa ugiye mahira okay. Papa wumva umeze gute? Ariko madamu kuki wahindutse usigaye warabaye nka yangu yambaye agashati k'intama kubera ko usigaye ufise umutima nk'uw'igikoko. Urabona ukatumva sindi sako kubona ngaho n'umusi n'umwe murabona kuntu kasi
niba ari uko no kuri je ndabona ikibazo cy'umwana cyananiranye kuko je sindiko ndabyumva aho igisigaye je nahanyu namwe wo kugira icyo ambwiye koko kuko byabaye ndansi iminsi 3 ni myinshi mwana twabigenza gute jewe uko ndabibona nuko mwigisha yo kwigora agasimbira muhira iwabo akaraba umuvyeyi bakakivugana ko bikwiye kugira ngo baraba uwo mwana ico icatumye asibe iyo misi yose yego cyane ariko ndacumba kuko ntako tutariko turagerageza Madame Lynca ukuri turakwinginze kora uko ushoboye kose umenye icyo kibazo kandi byaba byiza cyane iminsi 3 ni iminsi myinshi umwana natonda ku ishuri okay be ibindi gute ego ibindi nta kintu je mbona kwimwe nko mu ishuri wanje je nta ngorane mfise ariko nuko umwigisha wari we wese yoza araraba abana bacinjira kuva umwaka utanguye akaca amenya ubuzima bwabo kugira ngo ntituze turababura nkuko oya haheze iminsi umuntu atigeze amenya ukuntu abana bameze niho ucuzuragira kandi n'abavyeyi hajya baje umwaka utanguye umwe wese ukamubaza ubuzima bw'umwana wiwe kugira ngo ubatunge ubaze yego sawa rero murakoze reka mubandanye imirimo kumbure ugende kwigisha abana bisigaye ngira ni mu byo mu nama ikurikira ariko Lynca turakwinginze ugerageze no kuri mwino misi uduhinyisha ico kibazo usobona kuvoma amazi wakoze ibyo utanga n'ibyo usigaza uronka abuzukuru urabyumva utere imbere nk'Uburundi umererwe neza ukundwe n'abanyagihugu ukundwe n'abasogokuru ukundwe n'abantu abo muzobana bazogushyigikira ibyo uzakora byose bizoba nk'umugisha kandi n'ubundi byo bari umugisha uhawe n'Imana gira amahoro Abe, ujya uvuye kuvugana n'indi niso cyane isokuru wawe cyangwa ukene ntumanita ari ku mugongo urabona ubu aragara kuja kuvoma nyine kuja kuvoma nta soni sha wihende sanga utaraza urabona yose yaheze wenyine murabona
mwana wanje umbabarire kuba ntakubwije ukuri, hari ikintu nagushize ariko nari ndindiriye ko igihe gishika. Papa, ukuri kujanye n'iki? Mwana wanje mama wawe yapfuye kuva ukivuka. Tera cyane madame. Subira gerageza kandi. Ego. Tera. Arashitse. Station.